hama ivyamwa nibaza ngo bizoguma gutyo. Hari ivyamwa ufise bazotuturira. Hariho ama connection ufise acika atari satana yaciye ari ndiho yaciye kugira haza yandi yemeza aruta ayo yacu bwa mbere. Twe twibaza ngo ivyaje ngo biteze kugumaho. Oya, nibyaza witegure ko muri ivyo vyaje hari ibituturirwa, hari ibiteza gucibwa. Kasi satana bica niye n'umurima. Nimba uri muri Yesu nuveyo, gumamo, gumayo, urareyo, uhereyo, upfireyo. Nahandi ari ubuzima atari muri Yesu. Haleluya. Hari ikintu gishobora kuba kugira wame ivyamwa kuva mu kwa mbere kuja mu kwa 12, kuva kwa mbere kuja dimanche, iminsi yose, haba saison hataba saison, habici hatabici, haba imvura hataba imvura, kuko turi mu isezerano rishasha. Haleluya. Haleluya. Kanezero cyane n'umwanya twari muryoshe wo guhimbaza. Amen. Ariko hari umwanya wo gufungura. Kumego ni mwiteguye gufungura. Ushaka ko nabiteguye. Haleluya. Abiteguye ni waza kuronka. Imana ishimwe. Amen. Pastor P, witeguye. Yohana 15 murongo wa mbere. Jean 15 verset premier verset. Yohana 15 murongo wa mbere. N'uwa kabiri. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri. Umuzabibu ni iki? Ko tubwira abantu batazi imizabibu mu Burundi. Mu Kifaransa haza gute? Sep. Sep ni iki? Kia tworoshe. Hari igiti kivamwo mu vinyu, sivyo? Kia giti sep novuga ni mu mvugo twakumva ni iki? Troni gute mu Kirundi? Mutumba. Sep tufata ko ari mutumba, mugabo w'ukuri. Iyo bavuze ngo w'ukuri nivuga ko ari wa pirate, ari wa fo. Ariko Yesu avuga ngo ni jewe umuzabibu cyangwa umutumba w'ukuri, kandi data nyene ni nyeneo. Vigneron ni nyene umurima, sivyo? Murongo wa kabiri. Ishami ryose ryo muri jewe ritama. Ishami ryose, igiti, umutumba ufisiki amashami cyangwa ama branche, sivyo? Haleluya. Tugatwiga inyigisho isa niyigoye ariko irakenewe cyane. Iraraba gose umubiri wa Kristo cyangwa abakristo cyangwa abavutse bwa kabiri. Jewe ndi umuzabibu cyangwa ndi umutumba, abakristo bose bizera, abakijijwe, abizeye Yesu umwami n'umukiza. Nimba uri ngaha cyangwa uri kuri YouTube cyangwa uri hehe cyangwa kuri radio, ijambo ry'Imana rivuze ngo uri iki? Ishami. Amen. Gutaha kuri ishami. Ishami maze kuribona? Ishami uriciye rimera gute? Nimba utaruma no kwera iki? Ugize gute? Uri ku giti. Murongo wa kabiri banza uheze naguciyemo. Ishami ryose ritama ararikuraho. Indarikuraho. Indarikuraho. Nyene umuzabibu. Arikura he? Umviza, ishami riri ku giti ariko nta vyamwa biza. Rero ko ataco rimaze bacagira gute? Tanga gukomera. Bandaye. Arikuraho kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. Tugiye mu Kirundi cha vrai. Gututurira. Bisigura iki gututurira? Kugira gute? Abantu bavuye hari ya ruguru batusufasha. Gututurira ni iki? Gukokora amababi. Gututura gututura nugukata. Siko iyo ashaje aruvuze neza. Ashaje twe tuzi ko batutura ayagize ashaje. Ariko ngaha sivyo gusa ashaje gusa. Ngo ishami ryose rigira gute? Umviriza. Ngo kandi iryama ryose, aha rero bitangaje abarundisha tugira confusion. Iryama ryose rirundi ryamye
ryagize ivyamwa ariko nubwo ryagize ivyamwa hakurikomera amashi ngaho ibirori byo kandi iryama ryose ararituturira nagira ngo iryama urivomera ukarikomera amashi ukarisiga amavuta ariko ryamye ivyamwa hakurishemeza hakurikomera amashi aca arituturira kubera iki barituturira kugira ngo rirushirize kwama. Umwana niko bimeze niwama ivyamwa nibaza ngo bizaguma gutyo hari ivyamwa ufise bazotuturira hariho amakonexion ufise acika atari satana yaciye ari ndiho yaciye kugira haza yandi meza aruta ayo yaje ubwa mbere. Twe twibaza ngo ivyaje ngo biteze kugumaho oya nibyaza witegure ko muri ivyo vyaje hari ibituturirwa hari ibiteza gucibwa kasi satana bica niye n'umurima. Ayaya birakomeye biratugora kumva abarundi biratugora kumva kuko tutazi imizabibu mwe nimeze kweki Yesu yatanze akarero k'imizabibu kwekobwira abantu bayizi bayibona bama bayibona kandi bama bayituturira. Haleluya. Rero nagerageje kurondera ijambo gututurira mu Gifaransa bavuga ngo monde ariko ijambo kenshi bakoresha ni tailler kugira umuzabibu uragira umuzabibu uragira ivyamwa hama hagira igihe umwaka ukurikira sivyo baraharura ibintu bitango amaso aho yageze ya mbere bagaca batuturira bagaca bakata kugira ngo batoje haza ibindi vyamwa vyiza bageze mu mwaka wa gatatu nka 2016 2017 2018 bacasura umwe wa 2016 wewe nta ututurira barawukata kavaho badatuturiye ivyamwa bindi ntibiza. Haleluya. Gututurira canke gutaya ni kugira ngo haze ibindi vyiza ni haze umbavuga ngo kandi iryama ryose arituzurira ntiyansi ivyamwa ariko ashaka ivyamwa vyinshi. Abakristo mu buryo butatu hari abakristo batagira ivyamwa na gato hari abakristo bafise ivyamwa bisanzwe canke bikeya ariko hari abakristo bafise ivyamwa vyinshi. Haleluya. Icyo ndiho ashaka suko utagira ivyamwa kandi suko ugira bikeya nukugira vyinshi kugira vyinshi rero teza kwemera gututurirwa kandi iyo ukora gututurira birababaza ukata uzana umukasi uzana ishoka cyangwa uzana ibupanga urakata vuga uti gukata hariho amahorasiyo urimo hari imigenderanire urimo ikeneye gukatwa kandi iyo horasiyo cyangwa iyo connection idakaswe iya original nizoza kumuzabibu wa original wukuri. Haleluya. Ariwo Yesu ashaka vyinshi bitavuye kuri wewe bivuye kuri we bisako ari icyo uteza kurekura hari ivyo wewe wazokata ariko ari ivyo wewe uzokata. Aho rero ntago ivyo wakata aho rero nta negotiation aravyikatira wenyene anagusaba aravyikatira ko arazi aravyikatira ariko ari byo wewe hariho abantu baboheye ku kintu bateza kurekura ushobora kuboheye kuri televiziyo niwe uzoyikata ushobora kuboheye kuri WhatsApp niwe uzoyikata ushobora kuboheye ku muntu Imana yashaka wewe kukata ariko ari ibindi yonyene ikata ka. Inyigisho yise inyungu zitatu zo kwama ivyamwa. Ya ndashaka kuzimenya izo nyungu zitatu mwese ndabuza kuvuga ngo mwese hari abadashaka hari asindi mission yaho. Inyungu zitatu ivyamwa mu Kinyarwanda ndetse imbuto muri entrepreneurs imbuto ivyamwa mu Rwanda abanyarwanda bavuga ngo imbuto cyo gituma akunda kuba confusion mabiri y'Ikirundi ya kera usanga ahantu ivyamwa handitse imbuto twebwe imbuto bisigura ikindi ariko abanyarwanda yaba imbuto semence cyangwa yaba fruit bavuga imbuto. Jeto nageze entre parenthèses imbuto ko n'abanyarwanda bashoboye kuvyumva. Amen. Rero bya tuvyumve twe tutari muri mu Faransa cyangwa muri Israel nasavye ko banshiramo aka video ku munota umwe tubone ngene batutura ngene bataya mu Gifaransa ndazasobanura sivyo uriya mugabo aje kumwereka ingene batuturira ngene bataya sivyo abandaye gatoya
très très court, juste en gardant 2 yeux, même des yeux très très bas, et tu vas couper ici. Au niveau du... Ouais, juste en dessous le 3e. Voilà. geza ngaho gatoya onye hajya akase Sa- baraharura aho yari yagejeje ubwa mbere kugira akase hajya akase nibwo kizoje gikura kigire ibindi vyamwa adakase nta vyamwa bindi biza nubwo hoza bitari vyinshi ariko iyo ukase kujya haza vyinshi bandanya Ah, c'est les vieilles grappes, on les enlève, ibishaje mwabibonye et quand on a des vrilles, on les enlève. D'accord. babikunda kera On continue. Voilà. On va compter combien? 7. 7 yeux. 7 bageze bourgeons. kume Donc amaso indwi komeza Voilà. 2, 3 ici, Voilà. 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc là, je suis arrivé au bout. Donc on coupe ici, Nous, ce qu'on fait, c'est tiens. on coupe le 8e. Oui. on éborgne le 8e. Voilà. Et on coupe au-dessus. Ça va redescendre ici. Jusqu'au fil de fer. On risque pas de le casser? Non. Non? C'est très souple en fait. Voilà. Waouh! Et donc en fait, on Là, on attacherait attache ici. comme ça. Voilà. En même temps, ça va ralentir la montée de sève et donc ça va favoriser la mise à fruit. Donc l'année dernière, tu avais juste laissé cette partie-là, hein, qu'on avait donc geza ngaho gatoya iyo ryarakorekana niyo mwaka uheze hari mu 2018 akorekana mu mwaka uheze aho bagejeje bandanya bois de 2016 qui a donné des pousses dans l'année 2017 qui, elles, ont fructifié. geza ngaho iyo mu 2016 barayikase gutyo nyene iragira ivyamwa sivyo yaje akazi kayo bandanya Qu'est-ce que tu vas nous faire maintenant? Parce Bah là, que maintenant, on va enlever la pousse de 2016. tu vas complètement éliminer ça. Voilà. Tac. vuga tak Donc, imana ishimwe iyo ataba tak nta vyamwa vyari kuza wavuze ngo tak ariko ari igihe tak ibabaza ukarira ukidodomba kubera tak ntabwo inyigisho yo kwita tak turakeneye tak twese haleluya turakeneye ko ndiho ataka akabikata ibidakwiye ibishaje ibyo mwaka uheze ya 2016 wewe ayikuyeho yose baca biyo kwipa 2017 haleluya kugira habe ivyamwa ndiho nashaka gusa akoshaka ivyamwa vyinshi imana ishimwe twari mu murongo wa 2 twasomye mu murongo wa 3 verset 3 dusubire muri Yohana 15 murongo wa 3 wa 4 verset 4 nimugume muri jewe nimugume Yesu akavuga nimugume muri jewe umuzabibu nanje ngume muri mwebwe nanje ngume muri mwebwe nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye mu muzabibu haleluya niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe nimba uri muri Yesu nimba uri muri Yesu nimba uri muri Yesu nuveyo gumamo gumayo urareyo uhereyo upfireyo n'ahandi hari ubuzima atari muri Yesu ngo nimugume muri jewe mu gifaransa de demeurer en moi sivyo murongo wa 4 kuguma muri Yesu niho wama ivyamwa hari ivyamwa vya pirate hari abantu bakreya ivyamwa kugira babemere bakomera amashi ariko atari Imana ibitanze ariko ni muri jewe amen nanje ngume umviriza kweka vyo nanje ngume muri mwebwe haleluya hari ibintu bisa n'ivyo jire yavuze kare wene wakoma muri we acaguma muri wewe aragusaba ko wewe yaramaze gukora ikigo ciwe yaramaze kwitanga ku musaraba agusaba kugira intambwe yo kuguma muri we igihe cyose wamana nawe kuguma muri we niki nugusenga imisi yose kuguma mu ijambo mugendera mu kugororoka uzogumye muri we niwe waguma muri we nawe azoguma muri wewe kuko ishami haleluya ritabasha kwama ubwaryo nta na kimwe ushobora kwama wenyene utari muri we haleluya cyo gito navuga nti ukomera kose ndaza kuvuga ubutumwa kuko si jewe amen ni kwera nzi ko ndi muri we ndazi ko ivyamwa biza kuboneka kandi abari ngaha araza kubifungura hana batanguye bakoramira mitwe n'ubu amen Mungu 5 verset 5 ni jewe muzabibu ni jewe muzabibu cyangwa umutumba namwe muri amashami abizera mwese muri amashami uguma muri jewe nanje nkaguma muri we condition ugume muri we nawe agire gute
ndashaka yuko iyo ugumye muri we automatique nawe acaguma muri wewe uguma muri jewe nanje nkoma muri we uwo ni we yama cyane hariho kwama no kwama cyane Imana ishimwe kuko ataco mubasha gukora mutafise ndakubwira akantu ka nyuma ntaco mubasha gukora niki woshobora udafise Yesu hari ibyo ushobora gukora yego ku giti cyawe ariko uri yandanje utari kubona Yesu amen igihe cyose uzoba mu ngorane uzi kuri kumwe na Yesu uzi kuri kumwe nawe uzi kuguma muri we ntugire ubwo ivyamwa ko aravuga ngaha nshaka kubabwira gatoya muri Matayo 3:8 ivyamwa ko aravuga ijambo rimwe Yohani Batista yabwira ngo nuko mwami imbuto basyo kwandika imbuto mwambi ivyamwa sivyo aha ni ni fruit aha imbuto bavuze ngani mu Kinyarwanda mu Kirundi ni ivyamwa mwami ivyamwa nuko mwami ivyamwa bikwiranye n'ukwihana ivyamwa bikwiranye kwihana mu Kinyarwanda ni imbuto les fruits dignes de la repentance Imana ishimwe ivyamwa vya mbere ni kwihana cyangwa ubugororosi ivyamwa vya kabiri Petero wa mbere 4:10 1 Pierre 4:10 ni ingabire yose ufise amen ingabire cyangwa impano yose ufise ni cyamwa cyangwa imbuto mu Kinyarwanda ni fruit soma pio soma haya kurieka nk'uko umuntu wese yagabiwe ingabire muzigaburirane nk'uko bibereye ababwiriza beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi ngo muzigire gute muzigabirane okay. Verset 10 ngo comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu umwe wese atange ingabire afise kubw'abandi Haleluya ingabire wahawe nimba ari kuririmba abandi bakeneye kujya kuri iyo ngabire nimba ufise ubwenge ubwo bwenge abandi yani mashami yarakeneye ikintu cyose ufise ugitanga nashana beko no munsi ingene Imana itanezerwa iyo ubonye umuntu yitwa ko ari umwana w'Imana atagira ivyamwa ngo akwiyogira gute kucika ariko ntucike mu izina rya Yesu haleluya haleluya abumye muve ngamwa atanguye kugira ivyamwa kuko umuntu wese hari ingabire iri muri wewe shaka umuntu akora muri leta shaka ubukora hehe hari ikintu Imana yaguhaye kandi ikintu mushaka kumenya gikomeye ingabire cyangwa impano ivyamwa biri kuri wewe si iby'iwawe ndabona igiti cy'avoka cyo kirajyavoka mwarakibonye cyo kiramiragura avoka mwarakibonye kiguma ngaho kikarindira ko abantu bagenewe kurya ibyo vyamwa baza iyo bataje kirasha kigasha kikagwa hasi kikabora kiri desu ingabire iri muri wewe si yawe usijui giza cyo kuririmba sijyo kuririmba muri dushe gusa oya yiza imbere y'abandi bayifungure bahezagirwe babe muri presence y'Imana nimba uzi kuvuga yagoye kuvuga ubutumwa buvuge haleluya hariho n'ingabire y'urukundo murabizi hano duhamagara gukundwa mbwa hari abafite ingabire y'urukundo twese duhamagara gufasha abakene ariko hari abafite ingabire yo gufasha iyo ngabire ufise rero yikoreshe nimba ingabire yose ufise ubwo bwenge bwawe bukoreshe pour la gloire de Dieu ikintu cyose wahawe gitange haleluya birambabaza iyo mbonye abantu bafite ingabire mu biro wa Kristo bakexija yuko kugira bashobore gukoresha iyo ngabire ubanza kubahemba biruzuye nabibonye cyane cyane Buraya mugara muri Afrika biratanga bana mutamaya si mpagarara hajya nibaratahura nibarayishurirwa ko ingabire afise si yabo si yo gutunga si yo kudandaza ariko ingabire ngo mwayihawe ku buntu mutange Imana ifasha abantu ingabire si yawe vuga ingabire si yanje haravuga ntacyo bisa ko ntayo ufise urayifise umuntu wese arayifise ufise umubiri umushaha n'impwemu urafise ingabire urafise impwemu rero iyo ngabire yawe ndiho ashaka kuyiha abandi haleluya ariko bamenye yuko ndiho cyangwa Yesu arashaka kujya ku ngabire yawe ashaka kujya ivyamwa kuri wewe kuko yumviriza ufatanye nawe uri ku giti umuzabibu ashaka yuko ugira ubuzima
nimwabona igiti cyiza gifite ivyamwa vyiza, amavoka meza, imyembe myiza, nimuzokwibaza ngo nahandi byavuye hari imizi. Amen. Hari imizi yaronse amazi, iyo mizi icyakominika n'umutumba. Uwo mutumba rero niwo watumye hari ubuzima bwavuye mu mazi buca mu mizi, buca mu mutumba, burakata ikorosi bugana mu ishami, buciye mu ishami bushiga mu vyamwa. Twega turashima ivyamwa mbwe tumenye iyo byavuye, ariko tumenye ko ndiho arashaka gufungura ku vyamwa vya. Ndabereka igituma Yesu ashaka ivyamwa. Reka dusome muri Mariko 11, Mark 11 murongo 12. Soma murongo 12. Tinyarutse. Mark 11 verset 12. Bukeye bamaze kuva i Betania yumva arashonje. Akiri kure abona umusukoni uriko amababi. Ninde ari kure? Ninde yashonje? None Musa aracasonza pana mu mubiri. Arasonza ashaka gufungura ivyamwa biriva muri wowe. Yarashonje kiyagiye mu mubiri, ariko uno munsi mu mvugo y'umuhemu aracashonje ivyamwa cyangwa imbuto biva muri wewe. Akiri kure abona iki? Arawegera ngo kumbure yogira ico awusangako. Mbiriza, Yesu arakwegera kumbure yibaza ko ari ico yo gusangako. Bandanye. Awushitseko ntiyagira ico awubona ko atari amababi, kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni. Mbiriza, Yesu yarashikiriye umuzabibu umusukoni, sivyo? Asanga amababi, kandi amababi atumye asa n'urwatsi rutoto meza. Amababi ntayajya. Ninde badajya amababi ngaha? Imyembe, sivyo? Siko navuga ibindi. Aya mababi siyo yarakenewe, sivyo? Nubwo yabasa neza amababi, nubwo ishami ryo risa neza, la mission y'igiti ni ivyamwa. Amen. Ibuka kera tugenda ku ishure, Kristera hari ibiti by'umwembe kwa kuri clinique. Igihe cy'imyembe twaba ducererwa gutera amabuye. Gacoro bafata umwembe bakagenda urajya. Rero igihe ata byamwe byariho twanabira ibyo biti. Twararengana. Byagira agaciro hari imyembe. Haleluya. Yesu yarashitse aravuga ati none ndashonje. Kino giti nta byamwa kigira. Mano jambo arababaye. Sivyo? Ariko rero tuje mu simvuga ko tuje mu mubiri, mbwa tuje muri ibintu bwenge. Tugiye mu bwenge, kino giti yarakirenganije. Kubera iki yakirenganije? Ninde yabwiye igiti yakirenganije? None Kirundi. Cyari kugira gute none? Sigihe cyo kwama kimisiko Yesu yaza muri ico gihe cyari kumvikana. None washaka kigire gute? Ariko Yesu yagishavuriye, Kinyarwanda bavuga ngo yarakaye. Murongo 14 turavyo ibyabaye. Arawubwira ati ntugapfe. Nindira abwiye nde? Cyakiri kirenganijwe. Akibiye ngo nugire gute? Ntugapfe. Hagize umuntu numwe arya ku nsukoni zawe uhereye ubugashitsa ibihe bidashira. Muyandi majambo uragapfa. Ndaguhamvye. Sivyo? Mwabigishwa biwe baravyumva. Umviriza. Muwandanije basomye inkuru bukeye basanze kiyazo kadavere. Cyumye. Yesu yarabaye desu, yarababaye ko atavyamwa kigira, ariko Kirundi sikoza ryaco. Ko cyoco cyakirindire ko igihe cya saison y'amafige iba, ariko asanga ntiharagera. None uno munsi araba Kristo uno munsi bahagara kuri murongo. Sikoza ryanje sini muri saison. Yesu rijagera, igihe rijagera zobikora, ariko ubu nta biri muri jewe, nta excuse, nta Kirundi bavuga nta cyitwazo ufise imbere ya ndiho. Ndabona amaso uko arambwira abantu benshi, ndabasoma rega mu maso. Besho karambwira ati none tugira iki? Ninda cyo kibazo. Muri giza spirituel ariko sha Imana guhezage.
je nakigize cyane sivyo none ko atari kosa ryaco inyigisho dokora ngaha ni yihe haleluya haleluya hari ikintu gishobora kuba kugira wame ivyamwa kuva mu kwa mbere kuja mu kwa 12 kuva kwa mbere kuja dimanche iminsi yose haba saison hataba saison habici hatabici haba imvura hataba imvura kuko turi mu isezerano rishasha haleluya wishurirwa tukura muri Yeremiya 17 murongo w'indwi ya birakomeye ibintu Jeremie 17 verset 7 soma ningoga arahiriwe umuntu yizigira uhoraho aha uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe kezanga subira arahiriwe umuntu yizigira uhoraho nakaba biza urizigira uhoraho nawe akaba ivyizigiro vyawe mugube muri jewe nanjye nzoguma muri mwebwe paralelisme sivyo nimwaguma muri jewe nanjye nzoguma muri mwebwe kandi muzogira ivyamwa vyinshi niwizigira kugira confiance apana foi gusa hariho kwizera no kwizigira biratandukanye kwizera abantu bose barizera bakijijwe batuye Yesu barizera amen kwizera nanjye uvuga uti ndemera ko Yesu ari umwami n'umukiza ndemera ko yapfuye akazuka ku bwanje sivyo uravyizeye ariko kwizigira bazogupima mu gihe cy'ubugaragwa mu gihe cy'ubutayi igihe vyugaye igihe usenga atanyishe wumva igihe atana kimwe kiraba ahazobona ko wizigira ko abantu benshi barizera hageze ibigeragezo baridodomba hageze ibigeragezo barabivamwo hageze ibigeragezo baragira pause baragira akaruhuko ko gusenga bakamara iminsi badasenga kubera barizera ariko ntibizikira ariko uwizikira ntakiguhagarika gusenga hamera nabi hamera neza bagutera ubwoba atagutera ubwoba ubwoba si byo kutavugira Yesu yagize ubwoba akajya mu nje gusenga amen intumwa zaragize ubwoba ariko zarasenze niwagira ubwoba usenge mvuze niwagira ubwoba usenge niwagira ubwoba usenge nuhungira ahandi hari abantu bahungira ahandi oya nuhungira ibindi senga 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 ntacuzobura senga ntacu bimera nabi bimera neza senga n'ahandi hari ukuriro n'ahandi hari intsinzi atari mu masengesho umuntu yizigira Imana ntakangwa n'ivyo yumva nivyo birashobora gutera ubwoba sinavyo ntabwo bugira nivyo uribaza ibibazo vyinshi ariko ahantu hungira hayaya bazo murongo munani twumva umuntu yizigire Imana mute confiance verset 8 kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi amazi narigishije kenshi ko amazi ari ishusho y'ijambo ry'Imana ariko igiti kigire gute gitewe apana kure y'amazi ngitangura kutanga kanguka Imana mbwiye ati abantu b'Imana barakeneye amazi ya buri munsi kuko benshi nabonye sote ya vision mbona abantu benshi baza kuvoma amazi dimanche bagashataha ntose gusomera mu ry'Imana nta murongo n'umwe bashaka gusoma ariko barakeneye amazi y'ubuzima amazi ya misi yose rero umwana w'Imana ameze nk'icyo giti ari hafi y'amazi ni umuntu ari hafi y'ijambo ijambo ryama arifungura imisi yose ni umuntu asenga imisi yose ni umuntu adashobora kuva muhira adashobora gusohoka adashobora kuja ku kazi adagize icyo abwira ndiho Imana yamuremye adatanze ishimwe ubwo anya ari hafi y'amazi haleluya ndabifuje mwese nawe kuri YouTube no kuri radio kuba hafi ayaya biraryoshe kuba hafi y'amazi kubera iki bandanya ari hafi y'amazi gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi umiriza kirashorera ireta imizi iragororoka ikidevelopa ikagenda urabona kiri hafi imizi irafise limite ifite itashobora kurenga rero iyo mizi yacu iragororoka igashika hariya mu mazi
nta mujardinier akenewe, nta mvura ikenewe, kuko amazi ari hafi. Haleluya. Izina ryiwe ni ndiho. Haleluya. Ari hafi yawe, mamagara nditaba. Mbe hafi yawe, ndakwereke ivyishije utaruzi, ariko urakeneye kuba hafi yiwe. Amen. Birashorera imizi yaco iruhande y'uruzi kitumva izuba iyo ryatse. Kitumva. Kitumva. Umenya kwazi ikibazo izuba ryakata n'iryaka. Kwegi itacyumva none. Mena majambo izuba nuko cyo kwaka gute ntishobora kukumisha amababi, kuko amababi ntakeneye rayon solaire kugira ngo ashobore kusa neza. Nivyo je vitamine yakenewe, ariko amababi ubuzima bwayo ava mu mazi buciye hehe mu muzabibu mu mutumba bugana gukata ikorosi mu mashami. Haleluya. Nuba yuko igiti rero ico giti nticyumva, haba izuba hataba izuba nticyumva. Nashaka kugera ahantu ugera mu buryo bw'umuhemu utumva, mu mubiri uzovyumva, ariko mu muhemu ntuzovyumva, kuko urazi yuko imizi yawe irashinze irashika mu mazi ariyo soko y'ubuzima. Icyumva nikitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto. Kikamana itoto, murabyumva? Kiguma gisa na vert, urutwazi rutoto. Nikiba na jaune. Iyo usanze umuntu yicurikiye ariko ararira aba ari jaune. Aba ari jaune uno munsi vega muri toto. Vega usa na vert. Nimusira kumva kwa muri hafi yiki hafi y'amazi. Ba hafi y'amazi. Aririmbye muronde indirimbo kuba hafi y'amazi. Muririmbe kuba hafi y'amazi. Biguma byoroha ndi hafi y'amazi. Biduga bimanuka ndi hafi y'amazi. Banyanka bankunda ndi hafi y'amazi. Bugara bugurura ndi hafi y'amazi. Gyaje hafi y'amazi. Bandaye nikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba. Gikomera amashusho gitiba. Umwaka w'uruzuba nuruhe ku mwana w'umuntu? Ibigeragezo. Umwaka w'uruzuba, hari abantu bari mu mwaka w'uruzuba no munsi. Byose birumye, byose biranse, abandi birakunda. Niwe nibo nije ikibazo kiri. Mana nagukoreye iki? Ubiriza, uri hafi y'amazi, urashaka kumva wewe mu mubiri wabaye. Haleluya. Ariko mu mpwemu nuvyumva. Ubiriza, kuko gusenga ni uburenganzira, niwe ufata decision. Amen. Paulo na Sila barababoshe, barabaha amaguru n'umunyororo, barabaha amaboko n'umunyororo, babashira ku ipoto ari babiri, umwe ngaho uri hariya. Bagira erreur ikosa rikomeye, ntiyafunga umunwa. Ntiyafunga umunwa. Bari bazi ubushobozi bwabo. Haleluya. Hari ukwatura izina ry'Imana. Mu Byakozwe 16 shobotse ko zintumwa batanguye kumwe wese. Paulo atera iyo mana Sila izi bapizanye bose barayumva. Haleluya. Aba gardien abadezamu baravuga ngo oho nakagere kanyuma. Bagira bapfe abicucu. Icyo nzi nuko urufunguzo rw'amanywa y'ibinyororo narufise, ariko urufunguzo rw'akanwa ntago wafise. Bararirimba ngo bapizanye bose barabumva. Ntiyari bazi Zaburi 22:4 yuko Imana ivyagira nimba ushaka kuvuga, nimba wowe kwatura Imana, nubwo bakuboshe, nubwo bakuzibiye, uvuga ubwiza bw'Imana. Bamaze kuyivuga, ubushobozi bw'Imana buramanuka. Bumanutse, si iminyoro gusa yacitse, prison yose
imiryango yose pa 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 bacaravayo n'abaprisonnier bandi baravayo. Haleluya. Ishimwe ryawe ntizobura wowe wenyine n'abari hafi yawe. Abari hafi yawe bazobohoka kubera ishimwe ryawe. Haleluya. Nawe uzogwaye uri mu gitanda urwaye malaria ataci dinini ya ufise mu mutima yawe. Iyo man nabikoze muri Rumbashi muri 97 nari Rumbashi muri avril navyibuka. Ndwaye malaria iteye ubwoba ntashobora no nta mafaranga afise yo kwivuza ngamye no kuvyuka ngo uje kwihagarika byaye byananiye. Ndavuga nti Imana uri Imana uko bisa kose uri Imana. Kazima ngishobora kumva kuri Imana, kazima ngishobora guhumeka n'aka kajwi kakihari ndavuze kuri Imana. Bukeye ajaza umukongore kundaba acagenda kungurira imiti canakira. Inyaburungitse iyo Mana ninziza, iyo Mana ninziza. Twagiye mu bindi tugaze ngaho. Haleluya. Ngoni chumba waende ariko kikama itoto nikizori nikizokwigera kireka kwama. Bandanya kandi nikizoharuruka. Wow. Kudaruka kwama nubwo yuko kizoguma cyama. Ibiti biri kure y'amazi biruma bigahera ugasanga ni umutumburi ngaho nta buzima buhari, ariko coco uretse ko cyama ivyamwa ngo kirabandanya nigiharuruka kiraproduza ivyamwa vyinshi kubera iki kiri hafi y'amazi. Amen. Hari abantu bakora ibibazo ati mbwiye yuko hari inyungu zitatu zogira gute zo kwama ivyamwa. Ikaye turabizo mu nyungu zibiri za mbere mu murongo muri Yohana 15 umurongo w'8. Jean 15 verset 8. Soma. Muri ivyo Data arashimagizwa n'Imwama cyane. Kandi mukaba abigishwa banje. Ndakunda kwabwira abantu bashobora kuba bafise izindi ndimi bazi uzasoma mu zindi ndimi, sivyo? Kuko nufata ururimi rumwe gusa hari ibindi atahura. Umurongo wa 5 gira wumve neza ushobora kusoma mu France afisa biye France. Louis II hava ngo si vous portez beaucoup de fruits. Rumva yo batuze ngo si. Bisigura iki? Bisigura ko ari ikintu gisabwa kugira uronke ivyo bintu, sivyo? Niyo mwama ivyama vyinshi. Nabwiye yuko iyo ufise bikeya baragira tutu nogira ugire vyinshi, sivyo? Uri mwama vyinshi urongo w'8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Umviriza ngo ni mwama ivyamwa vyinshi data azogira gute? Azogira gute? Muvyumva azohishimagizo cyangwa azoherwa icubahiro. Amen. Inyungu ya mbere data agira gute? Arahabwa icubahiro, araglorifiye, arashimagizwa, ahabwa icubahiro. Kwama ivyamwa inyungu ya mbere hari abakora bavuga none ivyonye okay bihindura iki? Nuko ukurira wewe twaremewe kucubahiro kubwicubahiro c'Imana. Icya mbere nuko data arahabwa icubahiro, sivyo? Cya kabiri naho ngo et que vous serez mes disciples. Amen. Mekora cyo by'ivyonye. Ninda shaka umwigisha wa Yesu. Ninda n'umwigisha wa Yesu. Ubiriza iyo avuze ngo muzoca mu bigisha banje hari abakristo benshi bizera Yesu ariko atarabigishwa ba Yesu. Ari mubizi? Urashaka umwana w'Imana ukunda Imana watuye Yesu ariko nuri umwigishwa wa Yesu. Ariko Yesu avuze ati genda muvuge ubutumwa mugira abantu mubahindure abigishwa. Mission ya Yesu yatanze yahaye ishengero nuko suko abantu baza mu mashengero n'umunsi amashengero menshi ku isi arimo abantu benshi, ariko abantu benshi si bose arabigishwa. Abigisha ni bake cyane. Muri ukecho Yesu yavuze ko umwigisha cyarico ushobora kumwigisha wanje nguriya nka bamwe batuza ngo nabigisha muri yanka engwego kwiyanka nuvuga yuko ngo kirazira gukunda ikindi kintu gusumba Yesu.
kirazira gukunda uwundi muntu gusumba Yesu. Kirazira ikindi nta kintu na kimwe gishobora gutandukana nawe, kikubuza kuba hafi y'amazi, kikubuza gusenga iminsi yose, kikubuza kubana nawe, sivyo? Rero ngo niwamara kugira, niwamara kuba muri we, niwamara muri we ukaguma muri we, icyambere data arahabwa icyubahiro. Haleluya. Nimunezerewe mugajira nezerewe. Banezerewe ni bande? Data arahabwa icyubahiro. Twamagaye kugira data ahabwa icyubahiro muri twebwe. Ibyo ukora byose bihesha Imana icyubahiro. Ubuzima bwawe buhesha Imana icyubahiro. Imvugo yawe ihesha Imana icyubahiro. Inyambaro yawe ihesha Imana icyubahiro. Akazi kawe gahesha Imana icyubahiro. Byose bihesha Imana icyubahiro. Twaremwe kubwiwe. Yaturemye kugira ahabwe icyubahiro. Yakuremye kugira ngo ujye urongore, uvyare, uronka abuzukuru. Oya, misiyo ya mbere nuko umuhesha icyubahiro. Nico abantu badatahura. Waremwe kubw'icubahiro cy'Imana, cya mbere. Cya kabiri nuko uba umwigishwa. Abigisha wa Yesu n'abafise ivyamwa bike. Oya. Bigahe? Vyinshi. Amen. Niba ushaka kwitwa umwisho wa Yesu, amwa ivyamwa vyinshi. Amen. Haleluya. Kugira rero uronke ivyamwa vyinshi, niwemere ko agira ivyo akata muri wowe, ivyo kupa, ivyo kuraho, kandi na wewe hari ivyo ukwiye kurekura. Harama video udakwiye gusura kuraba niba ushaka umwigishwa wa Yesu. Hari imvugo udakwiye gusura kuvuga. Harama groupe udashobora kujamwo uri umwigisha wa Yesu. Harama groupe ya WhatsApp una munsi wagucusohoka utashe shira kite. Kwa hiyo agira nibihesha Imana icyubahiro. Ama video arimwo ntahesha Imana icyubahiro. Ama foto arimwo nibitera soni. Nta mwigisha wa Yesu agomba muri ama groupe. Nibaho nta mwigisha wa Yesu yambaye impuzu zituma abandi batsitara. Umwigisha wa Yesu umubonye umva wamukurikira ugasenga iyo Mana asenga. Ariko iyo bagukurikiye barondera umubiri wawe nuri umwigisha wa Yesu. Ko tuyivuga abatabikunda ko nabivuga. Ya hari wegeze kumbarira ngo vendredi ngura bugisha neza mugabo ntuzose kuvuga umuriro. Oya vuga urukundo. Yesu ko vuga umuriro no. Yesu ko vuga Gehinomu nayikuye mu kanwa ka Yesu. Nayumvaje Yesu. Nigutumbwira ngo sitayivuge kandi hari amwe ko atubwira ngo yaravuyeho. Irarindiriye atagira ivyabo. Shaka munera amabuye tanigira mu ijuru. Ukuri gukwiye kuvugwa. Imana ishimwe. Turayi inyungu ya gatatu 16 aho nyene Yohana 15:16. Jean 15 verset 16. Si mwebwe mwantoranije. Si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe n'abatoranije. Nabashizeho kugira ngo mugende murama ivyamwa. Kandi ngo ivyamwa byanyu bigumeho. Kugira ngo ico muzosaba data cyose izina ryanje akibahe. Indamaze gusaba mu izina rya Yesu ntakironke. Warasabye ni waronka. Rimwe gusa. Rarenga rimwe. Gatanu. Hari ivyo wasenze mu izina rya Yesu ni waronka kubure kuko atari ugombe bw'Imana. Sivyo? Ariko hari ibindi byinshi wasenze mu izina rya Yesu ni waronka kuko atavyanga ufise. Bishasha kuri bamwe. Birabatwengeje? Cyari cyane nyanzwengeje aho yasubiye mbwa ni hakenewe iki none sivyo? Umwigisha wa Yesu navuga avoca ngo hakenewe iki? Habuze iki? Amen. 16 verset 16 mu Gifaransa niho byumvikana neza igice cya kabiri ngo je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Yesu yagutoye kugira usohoke ugende kandi wame ivyamwa. Yataruko Yesu yaguca amaze gukiza direct jutuga kuba kainoka. Cyangwa gacupfa. Ariko igituma gumye ngaha ku isi ni kubera iki? Kugira iki? Kugira wame ivyamwa. Amen. Ngaho kugira urongore. Hari umuntu ambwiye ngo Yesu narindire maze ndongore ntaze. Oya, nuguma ngaho kugira urongore, aravuze ngo nasize shabuja mu ijuru ngo ntaze ngo ntaragura umuduga. Nuri ngaho kugira ugura umuduga.
uri ngaha kugira wame ivyamwa. Ayaya, misiyo yo guma ngaha ku isi ni ivyamwa. Nivyo ufise akazi keza, nivyo nta mwanya ufise wo kuja kuvuga ubutumwa ibarabara, ariko urahezagiwe, urafise amafaranga, ayo mafaranga arashobora kuvuga ubutumwa acacika ivyamwa. Izo nkomezi ufise urazikoresha mu kuvuga ubutumwa. Uraronka kanguka canke audio yindi kuvuga ubutumwa, pasiye wundi abantu benshi barakizwa ko abantu bapasiye. Ni ivyamwa. Ivyamwa ni ikintu gituma ubwome bw'Imana buba ku wundi muntu. Ivyamwa kuri wewe ku Mana n'amashimwe utanga, amashimwe ava muri wewe ni ivyamwa Imana ifungura. Haleluya. Turi ngaga twame ivyamwa. Nta yindi mission yo kumanga ku isi. Haleluya. Abantu bari muri situation hagiye gushobora ingwara kumva ugira upfe. Mana ndagusabye manze nkora ibi nibi. Umviza amasengesho afite ubushobozi. Ndashaka kwama ivyamwa vyinshi. Ani amasengesho afite ubushobozi. Mana reka ndacafye inkomezi, reka ndame ibindi vyamwa, ibyo wasize muri jewe banze bisohoke vyose. Simfe ntarasohora ibyo wabishize muri jewe vyose. Haleluya. Areba mu Gifaransa, abasema mu Gifaransa niho byumvikana neza. Bavuze ngo afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Kugira mugire ivyamwa et que votre fruit demeure. Kandi ivyamwa byanyu bigire gute? Haha. Vuguti bigumeho. Hari abantu bigeze kuri ivyamwa byazimanganye no musi. Bagikizwa barafite ivyamwa, barakora, barazana abantu kuri Yesu, baravuga ubutumwa, cyane barahesha Imana icubahiro, ariko ubunye chrétien de dimanche. Chongeza bitaba church goers. Baza dimanche gusa bikahera, basubira muri bwa buzima bwa wundi, oya suko. Ukene kwa ivyamwa imisi yose. Iyo bavuze ko ivyamwa bigumeho, nuvuga yuko hari ivyamwa bigaragara kuri wewe ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane, nta munsi n'umwe atavyamwa abantu bamura kuri wewe. Nta munsi n'umwe utagaragaza ivyamwa kuri wewe. Amen. Rero Yesu yavuze ngo murongo 16 urakomeye, ngo ndashatse kugira ngo mugire ivyamwa kandi bigumeho. Amen. Mu Gifaransa bavuga ngo afin que kugira, afin que ce que vous demanderez au Père, data, mwana kuri ke protocole céleste. Usaba data mu izina ryande. Aha, abantu benshi batwandikiye ama message benshi cyane mu isi yose batubwira ko batari bazi ko hariho protocole. Ngo nataye umutwe sinamenye nsaba na iboma hariya ngo nasaba harabasaba abagororotsi abera abasa, ariko gusaba ngusaba data mu izina ayaya mu izina ryanje, ngo acagira ngo ace I vous le donne. Ayaya. Ubiriza. Ndazi ko abantu benshi baba bari ngaca kuri YouTube cyangwa kuri radio batari bazi ko hariho condition y'ivyamwa kugira ngo Imana kwishuke. Benshi bazi ngo no gusenga mu izina rya Yesu gusabira kwiye, ariko Yesu aratomoye. Vuga taratomoye. Yatomoye neza ko ukeneye kwanza kwama ivyamwa bigume. Mwana majambo Yesu ashaka yuko uguma muri we nawe agume muri wewe, hanyuma cyo ivyamwa vyinshi. Icyanyuma ibyo usaba mu inzira giwe data abiguhe. Sinumvaga n'abantu batanu gusaba bakomye mashi. Nimushaka kwishugwa, kinashaka kwishugwa. Nimushaka kwishugwa. Rero inzira ya mbere yo kwishugwa no kwama ivyamwa. Kandi apana bikeya vyinshi. Iyo mu ivyamwa vyinshi, haleluya, isengesho ryawe rirafite ubushobozi imbere y'Imana. Ko ni principe Imana ashizeho, birashobora kuba biteba. Amen. Ushobora kusenga uzi ivyamwa bisubira ko tik tak, birashobora guteba, ariko icyo wamenya uri mu nzira yo. Nimba ari ubugombe bw'Imana, ari ubugombe bw'Imana, umuntu yama ivyamwa vyinshi arafite garanti yo kwishugwa, kuko nivyo Yesu yavuze. Sumwa na umuntu yavuze. Haleluya. Abantu babigisha ngo nimwizere cyane mucakire, atavyamwa barababesha. Inyigisho zabaye nyinshi. Rota bikreye
jya mu modoka nubwo atakibatizeri yishiremo ubwo ari biyo barabesha vuga uti barabesha arambwiye ngo twe turakwanga ntishobora no kubiza akanguka kubera iki kubera mubesha abantu abwiza ukuri washaka kubwira umuntu ngo cakira hari abagenda mu nzu y'uwundi muntu ngo nayihonyeyemwo abasuma spirituel bakagira ahantu bakavuga mu ndimi ngo baracakira ucakira iki ama ivyamwa guma muri we guma muri we guma muri we guma muri we ataguma muri wewe wama ivyamwa icyo uzosaba cyose wizira giwe haleluya gishobora guteba ariko kizoshika ntuzitire ibintu by'abandi ntuje kuzitira amazu y'abandi n'imiduga y'abandi iby'abandi n'iby'abandi ibyawe birahari ibyawe birahari birantangaza ngo nayicakiye ushakiriya yaniyiwe yayihawe ushaka kwicakira kubera amicyamba haleluya ndabwiye ikintu kimwe ibintu uzoronka atavyanga ufise nta garanti ufise kuzobigumana washaka kubigira mbwa ukabwira pyu bikazibangana kubera iki siwe biguhaye wabikuye ku muzabibu wa fo apana ukuri bivuye ku ukuri haleluya ikiganza ciwe kibigumako ijisho ryiwe ntirikuvako jire yatwariye ngo abana bawe urabitaho kumubaraba aho bari hose ayaya negeze kera muri 2005 negeze gukodesha umuduga location y'umuduga ahi Bujumbura umuduga wari mwiza uri parfumé ugurura automatiquement télécommande nizari nyinshi Bujumbura 2003 4 hamwe yimaye ndayigendesha muri ville ndahagara ahantu sinzi ahantu nahagaze nabi urumva hageze nsoza nta telefone wewe kwajya ahantu uhagaze nabi wangurikiye wavaye igonga imodoka yanje none wowe kumungurikiraho nja hose umutima wawe ari ku muduga wiwe haleluya umviriza iyo ugumye muri we aga muri wewe ukama ivyamwa umutima wiwe uguma kuri wewe aho uja hose agumana nawe ibikugora biramuraba umviriza nicyo gituma Pawulo avuze ngo sije nkibaho ni Kristo abaho kwera jewe Pawulo narabambwe hamwe na Kristo sinkibaho nuva yuko uwatatse Pawulo watatse Kristo uvuze nabi Pawulo uvuze nabi Kristo urenganije Pawulo urenganije Kristo biriza ibyamwa iyo bigaragara muri wewe uri propriété privée ufite agaciro kadasanzwe kuri we amen tuje muri Luka 13 umurongo wa 6 ndaguhagarika gushaka kuri 9 Luc 13 verset 6 kandi abacira uwo mugani ati undi mugani habaye umuntu yari afise igiti cy'umusukoni cyatewe mu murima wiwe w'imizabibu akirondera ko ivyamwa arabibura abwira umukozi w'uwo murima w'imizabibu ati raba ubu haheze imyaka 3 nza kurondera ivyamwa ku giti cy'umusukoni sindabibone nuwuce ni kuki umara uburyohe bw'aha hantu kubusa ugeze ku murongo kangahe oya seti heza seti yose wahejeje mwumvise amajambo aha nimwe mubona imizabibu nyene muzabibu ninde Imana data sicyo rero abwira umukozi w'umuzabibu ati raba none imyaka ingahe nabwiye yuko nimba utaracika utarakatika arihanganye uvuga ngo muhanye nawe nimuhanye nawe atavyamwa imyaka 3 ushobora kuba imyaka 10 kuri wewe mugabo atarakata aravyavye icizere ko yarungitse mpwemu yera mwuka wera akumvisha yuko ye kwama ivyamwa 3 nza kurondera nuvuga yuko igihe cyose utama ivyamwa yamaza kurondera
kuri wewe yama yaje nza kurondera isukoni ry'uyu musukoni sinzibone uwuce aha ugasarira iki kwera iki kwe kuki umara uburyohe kugasara no kuvuga bw'aha hantu kwaguka cyane kugara ya urumva amurongo w'indwi mu gifaransa ushireho ngo kwera iki aha mu gifaransa bavuga ngo pourquoi occupe la terre inutilement kwera iki cyo giti cyo kipa isi atavyo kimaze bona majambo nimba amashami mumviriza ngaho birakomeye nimba amashami afise uburyo asa neza totahaye kwera katotahaye kwera isi yakigaburiye uburyohe bw'isi bwatumye haza amashami atacamaze hari abantu benshi abakristo bafise amashami gusa atavyamwa bafise rero umwana majambo uri kura konsoma initirma ni nk'inzu amatara yatse atanu umuntu akora indani atanu ariyo rero avuga ati kwera iki kiba muri iyo si ataco kimaze murongo w'umunani nawe aramwishura ati ehe databuja kireke uwo mwaka nawo ndacorohereze ndagitabirire hanyuma nicama isukoni bizoba ari vyiza ariko nikitama uzogica nta kundi mwumvise hariho umwanya wa grace cyangwa bonus haleluya niba utaracika nukuri muri bonus Imana ishimwe haleluya uri muri bonus rero hariho prolongation hariho muri football muri mondial minota 90 yakwiye ariko turabongera iminota mikeya kugira turabe ko bogira utsinda rero ngo muongere mwaka umwe turabe nivyanka nta kundi uzogica murongo 9 wanyuma hanyuma nicama isukoni nicama isukoni bizoba ari vyiza ariko nikitama uzogica Imana ishimwe rero siterabwoba ico ndiho ashaka nuko wama ivyama ico wokura muri inyigisho nuko ukwiye gusenga imisi yose ukwiye kwa mwijambo imisi yose ukwiye kwibara haleluya ukasaba ndiho yuko ibintu byose bitari vyiza bibuza ko uronka ivyamwa abica ivyo ukwiye guca ubice amen kimcamira guhereza ko nashaka kubwira yuko hari amahorasiyo cyangwa imigenderanire Imana ica kandi yiciye ntumenye ko yiciye muzi yuko gira Imana ice horasiyo cyangwa imigenderanire bisaba ko mushwana n'umuntu ariko Imana ishaka kubikora mudashwanye acha mwapfuye wamena gutelefona imisi yose mutelefonana agaza gutelefona rimwe mu minsi 3 iwe mu ndwi imwe ukienerva kweri iki yangi namugiziki yangiziki nana kimya kugize nta kimwe mugize ariko yaciwe kuko ifo kwava mu nzira hari ibindi Imana ishaka kuzana hari ibindi Imana ikurayo kandi Imana izobikora utayemereye rimwe na rimwe ishaka kuvyemera uca bugufi uwo yavyugaye mu utumva ukavuga uti Imana ntacyo numva muganda gushima haleluya ariko ibi byose niko navuga nibishoboka utarakira Yesu Kristo umwana umukiza cyo gituma umuntu ari ngaha atarakira Yesu Kristo yoza kuraba umukozi w'Imana uyu pastor yakora asoma uganire nawe akwereka ingene ushaka kwakira Yesu sivyo abari kuri YouTube murabe telefone muhamagare abakozi b'Imana bafashe tubareke abakozi b'Imana bafasha kugira wakire Yesu hamugire ivyamwa vyinshi kugira nico uzosenga usaba cyose ushaka kwironka mu izina rya Yesu ndiho abamugisha